mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ni nyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twubwiye turabahaye kaze muri iki kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige umugani twakiriwe n'abazungu baje mu gihugu cy'iwacu, bavuze ni la promesse est une dette. Ubishize littéralement mu kirundi ni icyo wemereye umuntu ni ingurane. Ariko uyu mugani tumaze kuwiweza neza, dusanga uko bawutuzaniye mu gihugu cyacu atari uko wacirwa iwabo. Mu bisanzwe kera mu bazungu bavuga la promesse est un cadeau. Bisobanura mu kirundi icyo wemereye umuntu ni ingabire. Bivuga gute? Ingabire ni ikintu umuntu aguha utarinda kumwishyuza, aba yakwemereye ikintu bimuvuye ku mutima, igihe cyo cyose akironkeye akagigushikiriza. Ariko kubw'abakoroni kugira batwibe bafate ibintu by'iwacu, bo bahinduye umugani bavuga yuko la promesse est une dette. En français, une dette ni ukuvuga c'est un investissement y'umuntu aba yaguhaye uzokora un remboursement. Ni ukuvuga ideni mu kirundi ni n'amafaranga umuntu aba yakuguranye wewe uzomugarukanira. Nuko bagiye badufata ibintu by'iwacu mu gihugu bakatubwira mwatwemereye ibi, ugiye mwatwemereye ni nk'ideni. Alors jeunesse tumaze kubyiweza, niho rero twashatse kubabwira ukuntu no mugani wacigwa neza kugira tuze turawukoresha mu kubu. La promesse en tant cadeau en français, mu kirundi no kuvuga icyo wemereye umuntu ni ingabire. Jeunesse nongeye kubabwira yuko ingabire icyo umuntu akwemereye nuzo kwimwishyuze nuko ari ideni ry'iwawe. Kirazira kikaziririza kwishyuza ingabire, kuko ndakwemereye bimvuye ku mutima. Igihe cyo cyose Imana izondonsa icyo nakwemereye nzokiguha. Twamane tugira umutima wo gutanga bituvuye kuri twebwe, bitavuye ku gahato k'umuntu. Umuntu azoguhatira wese jeunesse kumuha ikintu cy'ingabirano wamwemereye ntuzokimuhe, kuko azoba yarengeranye akarimbi k'umuntu yitanze. Mana irashimye cyane kuko umwana ari ngaha agiye kwiga ikintu kizomufasha muri generation yiwe. Urakoze cyane Charlene kubona wemere mu kirundi yuko uzokurikiza uno mugani yuko icyo umuntu akwemereye ari ingabirano. Mwese mwakurikiranye iki kiganiro, twongiye turabashimiye, tunabasaba fyonda subscribe kuri chaîne ya Sege TV kugira muze murakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Imana nibahezagire. Charlene ubuze oui ego murakoze cyane. Imana nibahezagire. Bye.